Abantu ngo ntibokwibagira ko ibiharuro muri no misi yerekana ko abandura umugera wa SIDA bigenda vyiyongera. Naco gituma Ishirahamwe ABMPD rijeje kurwanya ibiyaruramutwe rifadikanije n'Ishirahamwe mpuzamakungu PatherFinder batanguje kuri wa 2023 Kigarama umwaka wa 2022 Bujumbura umugambi wo kwegereza abantu udukingirizo kugira ngo babandanye bikingira ico kiza. Biyumviriye guhera mu bibanza abantu benshi bahuriramwo nko mu masoko. Uko kwiyongera kw'ibiharuro vy'abandura umugera wa SIDA kuremezwa na muganga Bitaneza Arumel arongoye akarere k'ubuvuzi ka Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Muri bino misi mu biharuro dufise maze imisi tubona ko ikiza rwanya SIDA casubiye kubyura umugara. Abatabizi rero nashaka ko bosubira kubimenya. Bino misi heze twari duhanzwe cyane bose n'ikiza COVID-19 turijajara muri byinshi. Ingwara nyinshi twaciye tumera nk'abazibagiwe harimo n'ikiza rwanya SIDA. Rero cyavuye umugara ibiharuro bitwereka ko abantu bandura ari bashasha batari basanzwe bawugendana basubiye kuduga. Ibiharuro byasubiye kuduga. Ibyo rero byaciye bituma twiyumvira ko byoba vyiza bene igihugu aho bakoraniye ari benshi ko boronka uburyo bwo kwikingira ngira bataronka igihe batashe bavuye ku mirimo bataronka umwanya wo kurondera ku buryo bashobora kwikingira. Ibyo biharuro n'ibiterere biduga. Nta numbero nyamukuru yatumye turi kumwe n'abasanzwe badufata mugongo twiyumviriye ko mu masoko urazi ko bakorana abantu benshi kandi bakora imirimo yabo ugasanga barageze ku mugoroba bakira aho nyine hagira ku mugoroba batashe ugasanga amafarumasi n'ibindi aho boturondeye tya dukoresho udukingirizo ntibashobore kuturonka. Ivyo rero biri muri bimwe twibaza ko bishobora gutuma abo bantu bikingira bagira dutahanye bakadutora hama toilette ko byo bavyiza. Mu gikorwa cyo gutanguza uwo mugambi wo kwegereza abantu dukingirizo mu isoko ya Kamenge, Valentino Havyarimana arongoye Ishirahamwe ABMPD yavuze ko babikoze kugira ngo abavuye mu isoko bavyipfuza bazoduhitane vyoroshe kuko badushize ahikinze. Urabona kugira ngo sanduka aho buri ndani nta wiki mwibanga wowe ugiyeyo baragatora mwibanga hazomera icyo hari abantu bigora yuko bemera kuri farumasi bagenda kugura agakingirizo mugabo agiye muri toilette niwe nyene kwiwe umutima wiwe kandi nabyo murabizi nta muntu yoba bamubwiye ubutumwa arabwumva mugabo umuntu ugasanga icyaha nacyo kirabaye ariko uba iyo kuri icyaha nenye yokingira amagara yawe ikigenda amagara y'abandi. Iyo ntumbero rero yatumiye gukora bino bintu byo kugira ngo abenegihugu bashobore kuronka ibyo bifuza bitabagoye kugira ngo amagara yabo amere neza. Ibi rero tugiye kubibandanya amasoko ari mu gisagara ca Bujumbura nkuko mwana twahereye hano bigiye guherera hano tugiye kubandanya. Mu Ishirahamwe PatherFinder bavuga ko uwo mugambi abantu batuhava biyumvira ko ari kubaha impigi ariko nyabona ari ugufasha abo vyoba vyananiye kwihangana kugira ngo bikingire. Twaje ngaho kugira ngo dushikire mwebwe muri ku kazi mukorera muri iyi soko muzoronke ivyo bishobora kubakingira mutiriwe murava ngaho utashe wugaye ibutike yawe ucaho kandi ufite umugambi ndakubwo turabyigisha mugabo niba hari umugambi wafashe uwo munsi uragahitana ugashobora kurara wikingiye canke bagenda gatwaye muhira ukibutsa n'uwo muri kumwe tiburya kwikingiye byodufasha. Birabaho birashika ko bibaho rero gukingira abantu biteza kubikora gutyo. Mu misi heze igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya SIDA, amashirahamwe atandukanye ajejwe kurwanya ico kiza yagiye yemeza ko abandura SIDA biyongereye. Biruko mu gihe umugambi w'isi ari uko gushika mu mwaka wa 2030 ata muntu numwe yoba acandura umugera wa SIDA.